tugiye ndabereke aho uca ugiye kuri nivo ikurikira. Yego. Kubera abantu benshi baribaza ngo niyo miduga ishika hejuru bigenze gute. Umuduga wova hasi kuri etage gute. Aha rero twadushitse amahoro. Turashitse. Wow. Bwagabo bumeze neza nkuko bo mwabibonye. Tugiye kuri nivo ya 5. Yego. Ariyo nakubwiye izobamwo supermarket. Bega umurundi yicaye ahantu ariko ariyumvira ikintu gishasha. Yego. Nike cabarindishije namwe byo tuma murinda na cyane ko keshi na keshi nkuko nabivuze. Abarundi uzawumva ngo munanaka ngo yarayiviyumvira nk'ivyo ngo byaramunaniye ngo yo gusubya amahera. Ani ahandi mushobora kugira salle de spectacle. Yego. Salle de spectacle ikakwira ahantu hose. Tukagira salle de spectacle, tukagira restaurant. Urabona ko ari hanini. Narababwiye ntacyo nzomenye ngo ndabahishe ko kuri ahandi isiramwe rihurikiyemo amahinguro mu Burundi AIB yabateguriye ihanisha gurisha ku ncuro ya 6. Iryo hanisha gurisha rizotangura guhera ku igerekerezo rya 4 ukwezi kw'icenda benshi bita Nyakanga gushika igerekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda benshi bita Nyakanga. Ehehehe ha bizoba bidasanzwe. Akabijya rero n'aya mahinguro yo mu karere azoba yaje kugira ngo ashobore guhanisha mwirihanisha gurisha ku kivugo kivuga kiti amahinguro akingira kandi yubahiriza ibidukikije akongera agashora mu makungu niyo nzira irashe y'iterambere no kurosa akazi abakenyezi n'ugwaruka mu Burundi. Kaze ninganyere kuri hotel Source du Nil kwa kuri ahandi ndagura ko bizoba bikomeye. Gumana natwe ingo wirabira ingere bimeze ntibizoba bisanzwe kwiramugeza uti bizoba bikomeye. Reka nakwitwareye mu kibanza ciza bizoberamwo turi mu Burundi bwiza abarundi beza ibindazo by'iwacu ntezora amahinguro y'u Burundi gusa zo bari kwarahanisha mwirihanisha gurisha n'amahinguro yo mu karere azo ari muri kino kibanza. Ibaze nawe mufisi y'inguriro wowe wifuza guhanisha ivy'inguriro ryawe rikora mushobora kutwakura kuri 79 71 976. Turashimira amahinguriro ariko ratahura agashigikira kino gikorwa. Hope Design, Rudipin, Braudi, Savonor, Bankobu, Ditko, Bumak, Afri Textile, Robialac, Musumba Steel, Mera Steel and Roofings, Kinju, Safibu, Beta Gas, Burundi Brewery, Kaze Interim. Hamwe na wowe nawe wifuza gutera intege kino gikorwa murahawe ikaze imyangi ruguruye. Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa kudi ahandi ndaboko ari juste gale kedwe for more ça kebla machoni bla bien la camera mwitu musaza narabwiye ni imodoka irashura kurira etage mukamaririza. Tumenyereye abarundi bubaka inzu abantu baba nko gusa hari abarundi batabyi yuko inzu ishobora kubika umuduga ukamererwa neza mbere bakayikuramwo n'ibindi vyinshi ngiyi bayita Compimex parking. Ndabura ko ni etage igeretse 5 ishobora kwakira imiduga ishika 355. Indani hari amasalon de beauté, amasalon de coiffure, amarestaurant, hariho n'ama toilette ushobora ubwiherero ushobora kuza ugashobora gukoresha wa uri umuhungu cyangwa umwigeme umushinga na cyangwa umufasoni. Ndakubwira muri kilo kibanza tuje kugira ngo dushobe kubereka ivyiza vy'u Burundi bantu b'Imana. Ariko ndakwibusa ko hari na salle de spectacle izo kwakira abantu ibihumbi n'ibihumbagiza. Kumana nanje Jesse Dahindura nitwa Juste Gael Academy for Morsa Kebla Washington Black bya camera mwitu musaza kumana nanje. Abari ibintu navyiza abantu b'Imana urabona ko n'umuryango ubumeze fresh kwa kuri ahandi. Abura kuno munsi twagendeye ishiramwe Compimex yubatse inzu muri ko murabona ngaho mu masanamu. Bega kubera iki kubaka inzu ya etage ibikwamo imiduga bafise imbere yahe mbega wubye kubika umuduga nakaye karusho ariko vyongeye bega no mugambi ni mugambi bandanya cyane n'umugambi ugiye kubandanya wihwezwa. Ndakubwira ko ikubona Mystique nibitanga niwe asanzwe ahagarariye ibikorwa biko bibiranga. Ndabara musa nyakubaho. Murakoze cyane gaye. Nizera kumeze neza. Yego namwe mumeze neza. Yego turashima. Karibu muri Compimex. Murakoze cyane. Ndabakeza je nari menyera umuntu yubaka inzu kugira yiwemo ariko mwe mwubatse inzu kugira ngo ishobore kubika imiduga. Bangene kumenya utazi Compimex ni iki? Compimex ni ishirahamwe rinini cyane Ego nkuko mwabibonye rikora n'ibikorwa binini gose.
nkuko mwabivuze ryashoboye kubaka parking hano mu gisagara ca Bujumbura. Nibaza ko no mu gihugu atahandi hari parking nk'ijya yabigenewe kandi yubatse ku buryo mpuzamahanga, novuga nti mu buryo bwiza cyane. Muraza kubibona ku masanamu nimwitemberera mukahibonera neza uko bimeze. Hari imigambi myinshi kuri kurujya mugambi. Umugambi w'umuntu ariko ariyumvira umugambi ubwa mbere bwo udasanzwe uhari, akazana ikintu gishasha kugira ngo gifashe igisagara cacu, kuko nkuko mubibona hano mu gisagara cacu ama service dukenera asa nkaho ari ahantu hegeranye cyane, bigatuma rero habaho embouteillage mu masaha abantu bose baba bariko barakenera ayo ma service. Rero urashobora kuzana imodoka yawe ukayihashira ugaca wigira muri afere zawe canke ibikorwa byawe ukaza kuyihitana uhejeje gukora ibintu byawe, imodoka yawe imeze neza, atacuma bakwivye, atazuba yayikubise, imeze neza cyane. Parking inzu nuko kubaka inzu igerekeranyeko ya parking ijya nibaza ko ishobora gusumba amahoteli amwe yo ngaha mu gihugu, ariko mbangene kumenya ibikorwa byatanguye ryari, bega hari intamba mwahuye nazo? Ibikorwa nyezina byo gutangura kuyikoreramo byatanguye mu kwezi kwa kwindwi itariki imwe, niho twatanguye gukora ibijanye na parking. Ubundi twa dusanzwe duparikira abantu tutabarihisha, bakaza bakabika imiduga yabo bakagaruka bakayitora, ariko kuva itariki imwe twashizeho ikintu cyo kurihisha amahera atari menshi cyane kugira ngo noneho turonke nico duhemba abakozi bakoraho. Kubera ko dufise abakozi bakoraho, urahabona ukuntu hari isuku cyane, bikenera rero ko haba hari abantu bahitwararika. Kandi nta guciriyemwo burya compimetre si parking gusa, ariko dufise n'ubwiherero rusange niko bavyita mu Kirundi, bwiza cyane busukuye gose, bwubatswe ku buryo bugezweho bw'abashinganahe n'ubw'abapfasoni, bufise isuku rikwiye. Bisigura bya bintu usanga bavuga ati ngo kirazira kwihagarika ngaha, mwe mwaje kubikemura mu gisagara cya Bujumbura? Twabikuyeho kera. Wow, ni ibintu bikomeye cyane. Nuko iyo umuntu azanye umugambi mwene nama niyumvira ni umuntu yazanye indege, uwo yabibwiye ubwa mbere nibaza ko yamuciye intege, mbega mwebwe mugitangura nta intege zabaciye cyane ko bashiramwe hari kugira ngo ashobore kuronga. Kubera ko urazi ko twebwe hano muri communauté yacu y'abarundi ibintu turateba kuva ibintu vuba ni kugira ngo abantu baze guparika, uguma bibasobanurira ukabibabwira yuko ibyuma by'abatacu biza kuba baza kubitora bimeze neza. Bisaba nyene ko tuguma duhimiriza abantu kugira ngo bumve nico kintu co birafasha no mu gusukura igisagara cacu, ko iyo imiduga iparitse ahantu hose ntushobora no kubona n'ubwiza bw'igisagara uko bumeze, ariko igihe imiduga iri ahantu hamwe amabarabara yacu tuyabona neza, abantu barengana atantambamye, birafasha cyane. Nimba atari banga kiya kibanza kizokwakira imiduga ingana gute? Kijya kibanza cakira imiduga irenga 355 gushika ubu unye niyo dushobora kwakira. Iki kibanza kirakira imiduga irenga amajana, ariko mangene kumenya muhereza akazi abantu bangana gute? Kubera ko twe dukoresha cyane uburyo bugezweho mu gukora za security n'izindi, dukoresha uburyo bugezweho, rero turakoresha n'abantu kugira ngo hajya ahantu hagume hasa neza, bashobore no kuraba ukuntu ibikorwa byaho biriko biragenda. Rero turakenera abasekirite, turakenera abarihisha amahera ku matoilette no kuri parking. Gushika ubu rero turafise abakozi bashika 14 bari permanent, ariko turafise n'abandi batari permanent bakora ama maintenance y'ibintu biri hajya. Wow,
aba ari ibintu vyiza nuko bega kuva mutanguye murabona yuko ino parking ari ikintu giye gufasha igisagara ca Bujumbura aca cyane ko twari tumaze igihe tubona rimwe na rimwe ambuteyage ziva ku miduga ibi parking z'barabara. Yego bije gufasha kuko ni abantu kimwe mu bitera ambuteyage hano mu gisagara urabona ko duparika mu kajagari niko no bivuga tuparika ku mpande zose z'ibarabara kuko nta kintu kibutubuza kihari ugasanga rero imiduga irengana irabura hica ko ama espace abari matonya baparitsemwo harimo imiduga irengana ariko nibafata iyo miduga bakayizana tukayibabikira hajyanye ibarabara rizoba ryagutse ku buryo n'urengana arengana neza atambuteyage taguteba mu nzira kuko hari n'igihe usanga n'umuntu ajanye umugwayi kwa muganga ariko agateba mu ibarabara kubera ko hari ambuteyage hano muri centre ville ariko muri ico gihe uzosanga byoroshe umuntu ashaka kunyaruka rero nakarusho ku gisagara ca Bujumbura. Nuko murihisha gute wifuza kuza guparkinga muri kiya kibanza bigenda gute? Ego turarihisha kandi turihisha amahera make cyane ko turihisha amahera 500 ku isaha tukarihisha 5,000 ku munsi wose no kuvuga umuntu ashoboye kuzana imodoka yiwe mu gatondo akaza kuyitora saa 3 z'ijoro aho tumurihisha 5,000 gusa ariko ku bantu bahisemo kugira abonnement y'ukwezi kose abo dusha tubaha akarusho kuko dusha tubarihisha 3,000 ku munsi bingana n'90 ku kwezi urumva ko atako tuba tutagitse. Wow. Ego nuko turi mu gihe ugwaruka ruteraba rwinshi kandi rwose bifuza ico rukora kugira ngo bihangira imirimo mbega murabona ko uyu mugambi mufise ushobora guhaguruka hamwe ngo bandanye mwiteze ko ushobora guha akazi ugwaruka rungana gute? Compimex nko nabikubwiye ni projet nini cyane burya nubwo ubona hajya inzu kuntu bibona igeretse 5 ariko n'umugambi ubandanye no kuvuga hazobamwo apart iyo parking ama toilette publique hazobamwo supermarket habemo restaurant nini habemo na salle d'événement kandi ivyo byose urumva ibintu bikenera abakozi muri ya ntumbero rero yo kugwiza akazi urumva ko bizoheza bigafasha mu Rwanda. Mwige etage nyene hazobamwo ivyo byose? Ego mwige etage ubunye kubera nivo zishika kuri 5 no gushika kuri supermarket ariko bariko barabandanya bubaka ivyo bindi bibiri ndakubwiye niho bizoba restaurant salle d'événement niho izoba. Nuko muratubwiye ati kiya kibanza ntazo bari parking supermarket restaurant na salle ya événement yego ya ma événement kubera ivyo byose mwabikoze mwisunze iki bije kongereza iki ni raporo bizanye na cyane mu gihugu? Ivyo bintu byose turabikeneye cyane mu gisagara turabikeneye rero biroroshe cyane iyo ibintu biri ahantu hamwe kuko umuntu ashobora kuza muri iyo sale ashobora kuza muri evenement yabereye nk'aho hantu agakenera guhita asuma muri supermarket agakenera no gufungura muri iyo restaurant ariko akaba yaronse n'aho aparika imodoka yiwe byose akabikorera ahantu hamwe agataha ahejeje ivyo yarakeneye. Atiriwe arasanzagiza inguvu ziwe aja hirya no hino. Iyo sale ya spectacle izoba yakira abantu bangana gute? Azoba ari sale nini cyane ubu nyene sinoshobora kukubwira ngo izoba yakira abantu bangana gute kubera ko turaheza kuyubaka ni biri muri projet uretse iyo supermarket ibyo ni biri muri projet ako tuzobibasobanurira nimwagaruka twahejeje gushira iyo nyubako mu ngiro. Wow, nuko muvyeyi murashaka kudutembereza ngo tubone ino nyubako ngene imeze? Yego cyane. Nuko rero tukaba tugeze ku bwintiro bwa Compimex. Karibu cyane. Aga muvyeyi ko muri icyumba cya mbere murashitse ngaba bashitse mu karere kameze gute?
aha rero ni mu bwinjiriro bw'iyi Compimex ku bantu binjirana imiduga. Iyo ushitse ngaha imodoka yawe urayegeza hano ugakoraho hano agatike gaca gasohoka. Ushira ikiganza aho gusa agatike kaba kaje gaca gasohoka. Ibariyeri gaca yiyugurura. Ibariyeri yiyuguruye. Umukiriya wacu acaza. Ikindi naco kinyoheye nuko mbona umusekirite yiteguye ameze neza yakira abantu. Wow. Aba ari ibintu bikomeye cyane. Umukiriya wacu rero acaza. Akaza nkuko bibona urabona ko hano dufite n'amakamera. Ikintu kintangaje muvyeyi nuko ukicinjira gusa iyi kamera iba yamaze kukubona. Iba yaje kukubona naho buzanywe n'ikibi tuba twabibonye kera. Wow, mwabimenye kera. Nuko iyi miduga yose iri ngaha aka kanya. Aha ni kuri nivo ya mbere. Turagenda ndakwereka no kuri nivo zikurikira. Muragenda mutwerewe no kuri nivo zikurikira ariko nta kindi kintu kindyohera ndiko ndabona n'aya ma indicateur. Aya ma fresh. Mbega utu twoto dufashe kiga muvyeyi. Utu tuntu duprotege hano hantu. Kugira ngo nk'umuntu akubiseko imodoka uruhome rwacu ntigononekare. Ngira naho nyine turamufashe kuri niyo ntababare cyane. Si gose ariko iyo wihenze twebwe uruhome rwacu ntirushikirwa kuko urabona ko ari ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu byubatswe nyene ku buryo bugezweho. Ni uburyo bugezweho bagomba dutembereza. Aha turacyari hasi ariko ndakubwira ati jaho ngejeje hano hantu ni hanini cyane abantu b'Imana. Umuduga kundi ukibaza ciza. Turi muri Compimex parking ya mbere nini mu Burundi irimwo byinshi uza kuvyumva. Turacyari kumwe gumana natwe. Rero Gael nabikubwiye ko hano iyo umuntu yinjiye akinjira agaparika imodoka yiwe. Aragenda muri bikorwa byiwe iyo agarutse gutora imodoka yiwe acaca hajya kuri kese akazana ka gatike twamusohorera hajya agaca kazana hano kuri kese hano kuri kese bakaca bakamwakirira hanyuma bakamwakiriye abo kuri kese aca bamurihisha bahejeje kumurihisha kuko urabona ko dufite ivyuma bigezweho. Baragasikana hajya gaca ka imashini cayerekana umwanya wamaze n'amahera ugomba kuriha. Gacu yariha hejeje kuyariha ugacugana muri parking ugatora imodoka yawe ukigira amahoro ugasohoka. Ndabona ibiyo vyanditse ngaha ibintu vy'ama heure d'ouverture, heure de fermeture du bâtiment urabona ko biba bimeze neza. Mbega kino kibanza mukora ryari na ryari amasaha yahe n'ayari? Nk'uko ubibona hajyanye dukora imisi yose. Nta konje twe ngaha tugira dukora imisi yose. Kuko ahenshi akazi usanga gatangura saa moya hano natwe hano akazi gatangura saa moya uretse ko sekirite yoyo ni 24/24. Mugabo akazi nyezina gatangura isaha imwe. Iyo saha imwe rero gushika saa tatu z'ijoro kese ngahe bicuguruye. Ariko kubera hano hantu hariho ayandi ma activite akorerwayo nababwiye hariho amashop bugara saa 4 z'ijoro. Nuko muri ko muratubwira ariko hajya ndabona ikintu cha toilet na ni bwa bwiherero nababwira dufise bugezweho. Hariho ubwiherero bw'abagabo nkuko mubibona. Ubwiherero bw'abagabo bumeze neza nkuko mwabibonye bugezweho. Umuntu ashaka kuza akanakaraba dufise nibaze ndabereka ingene nkaraba kabisa ari pop. Nkaba nuguruye amazi yawe. Amazi agumaho twebwe naho amazi yokama dufise amatangi manini hejuru amazi ntabura. Biba bimeze neza cyane. Bibaje gukaraba hariho n'agatambara gaserviette haje. Aba ari ibintu vyiza cyane. Muri ko muratwereka ingene ibintu bimeze. Turi ngaha nyene aha hose n'ubwiherero n'ukunyene. Ubwiherero bw'abakenyezi nabwo nyene bwiza nka burya nyene. Ikindi gaye hano turafise ascenseur. Nababwiye ko inzu igeretse 5.
rero hariho abantu usanga intege zitari nyinshi kugira babashe kuduga no kumanuka ushobora guparika imodoka yawe hariya kuri nivo ya 4 cumanuka muri ascenseur kugira ngo nturuhe cyane hagaze no kuyitora urashobora guca ngaha ukagenda bisigura abantu bavuga bati ndagwaye amagute ndagwaye ibiki urashobora guparika imodoka yawe hamukamanuka vyoroshe ugasuka vyoroshe uri umuntu abasha naho urashobora kubandanya ukicira hano nyene kubera ko harashika naho nyene aha rero turi hasi aho dushikira mbega hejuru hameze gute gumana natwe nababwiye ni Compimex parking ya mbere nini kandi ishobora gukingira umuduga wawe ukawushikwa usanze gumana natwe uyu numukubito rumushuro ndi kubona Madame Mystique ko kuri ahandi gumana natwe nuko muracabaranya mu dutembereze twari kuri nivo ya mbere ubu natugiye he tugiye ndabereke aho uca ugiye kuri nivo ikurikira kubera abantu benshi bari baza ngo niyo miduga ishika hejuru bigenze gute umuduga wova hasi kurira etaje gute nkuko ubibona tukiri ngaha nyene gaye ubona kiriya kiyo kiri hari kiriya iyo umuntu avuye hariya n'ubundi avuye ngaha gifasha kugira ntibagongane umwe wese abona uwundi iyo uhagaze hano uri kurazuka urabona ko ucubona hari rero ntushaka kumugonga wamubonye kandi nawe ntashaka kukugonga kandi urabona haragutse imiduga ibiri irashaka guhuriraho neza cyane ikarengana neza gose aha rero niho imiduga ica igiye kuri nivo ikurikira kandi urabona ahantu hari n'amatara akwiye umuco urakwiye nta byo gutsitara harabona kabisa harabona kubayibona neza uravye uku uca ubona hasi ariko ndavye aha ni imiduga iri kuraca cyane n'amajipe tuvuga ko amajipe mwateguriye kujya haruguru cyane rwose gusumba izindi cyane n'umuntu yibwira ati rwanje yoje hayi umuntu wese aparika hashaka aparika hashaka nta kibazo kuko twakubwiye hariho ascenseur ashatse kumanuka na ascenseur biramworohera agacanyaruka aparika aho yumva we yifuza ntitukubuza aho ushaka guparika na cyane ko kuri iyi nivo ya kabiri hari ibindi bikorwa bihakorerwa akenshi rero baje muri bino bikorwa baza directement hano bagaparika kuri iyi nivo nyene hafi yaho baje gusaba ama service ibikorwa bikorerwa ngaha kuri iyi nivo n'ivya nkuko ubibona hariho salon de coiffure hariho salon de coiffure nyene indani mu etage hariya salon de coiffure y'abagabo n'iy'abagore hariho agence de voyage byose n'ibikorwa bikorerwa hano ibi byose biri muri etage ya nivo zitanu nyene kuri iyi nivo ya kabiri gusa bya bintu birakomeye muba mbona ivyuma bizunguruka hose ibi vyuma byose biguma bigenda mbega ibi vyuma vyovyo baguma niyumvira ati mbega ibi ni vya bintu bituzanira amazi nkuko nakubariye gaye iyi nyubako yubatse mu buryo buri moderne niko bavuga mugezweho ibi ni bimwe bita bya kizimyamwoto utu tuntu ubona hajya ni utuntu bita detecteur de fumée iyo habaye incendie ca twituritsa amazi akaza haburya harimo amazi hariho ni moteri yafasha guca yasunika vuba hagashobora kuzima bidatevye ibi byose rero ubona nama kizimyamwoto niko twovyita niko rurimi tumenyereye babona bimeze neza ndabona hariya muri salon bariko barakora cyane erega ahantu nihoroshe nabora aha turi kuri ya nivo nyene ndababwira ko turiko turatembera parking ya mbere ishobora kwakira imiduga 355 imiduga 355 hama ukaza ukabika ivyo ariko na vya bintu vya gutwara umwanya munini nguruva ngo nohava nteba nohava ngirane wabonye amasalo de coiffure amasalo de beauté ama agence de voyage n'ibindi byinshi muza kubona turacatembera iyi ni Compimex hepfo ya Palais des Arts turacari kumwe n'ibintu bimeze neza ndi kumwe Madame Mystique niwe ariko aradutembereza harabura iki kugira ngo ushobore kubika imodoka yawe mu kibanza ciza cizewe aho nawe utaguma wiyumvira ibintu byawe uguma reka gukora akazi uko bikenewe ngo ndabira ko retroviseur kiriko no umwanya n'unyene kumana natwe iyi rero akaba ari nivo
ya kabiri nibaza canke ya mbere kuri rez-de-chaussée ego duca tuyita ko ari niveau ya mbere ego aha tuba tuje kuri niveau ya kabiri ego twari twaciye mu ibarabara ricamwe imiduga ego ariko udaciye no muri ascenseur ushobora no kwicira mu ma escalier ukumbuye kugira ga sport ego ukaca mu ma escalier hano naho nyene harashika hejuru utarinze guca muri ascenseur ego gana siporo biba bikenewe rimwe kukagira wow ubu naho tugiye kuri niveau ya kabiri ego uvuye rez-de-chaussée duhejeje niveau ya mbere iyi tuyoyita niveau ya kabiri iyi niveau ya kabiri rero iri wikiki iyi nayo nyene ni parking gusa haha ni parking gusa ego nkuko bibona naho nyene harimo imiduga wow aho hose yitegure kwakira imiduga gusa aho hose ni imiduga gusa nukuri urabona ko ibibanza bihari karibu kandi nk'abo ubona abenshi bariha ku kwezi bariha ku kwezi uvuze uko ahantu hegereye amahinguriro menshi hegereye amabanki hegereye abantu bikorera utwabo batandukanye haba abadandaza n'abandi mbega hoba hari amashirahamwe bamaze kwifuza ko mukorana ego cane ego hano turafise ishirahamwe ryamaze kutwitura ari banke BCB imiduga yabo y'abakozi babo bayibika hano bagaca bagenda ku kazi turafise n'abandi bakiriya ishirahamwe bita Fonds de Microcredit Rural nabo nyene imiduga yabo irara hano kuko bo ku murango baba ariko barayikoresha ariko mwijoro barayizana bakayiraza hano akora sinari nakakubwiye ko n'ushaka kuyirazaho azana akarazaho tukayimucungira neza nuko turiko turabona yuko ubu dutera tuduga tuja hejuru babantu bahora baharira ngo imodoka ngo ntishobora kuduga etaje ngaka karori uravyibone abamenyereye yuko umuntu aba mu nzu gusa imodoka itoba mu nzu reka na garage imodoka iraduga kuri niveau 5 n'amapine yayo nyene ego bivana n'ingene muba mwabiteguye cyane tugiye ku yindi niveau abantu bimana aba ari ibintu bikomeye cyane iyi ni niveau ya 4 yakira imiduga ego iyi ni niveau ya 4 yakira imiduga urabona ko ibibanza bikihari dukomeza gutera kamo abarundi bakorera hano n'abanyamahanga bakorera hano mu gisagara hagati baze hano ibibanza biruzuye tubaparikira imiduga yabo tuyibacungire neza bibandanya bikomera mu kanya gato ngumana kwereke na ascenseur ubu tuvuye kuri niveau ya 4 tugiye kuri niveau ya nyuma tugiye kuri niveau ya 5 ariyo nakubwiye izobamwo supermarket niveau ya 5 nizobamwo supermarket erega bya bintu sugufyena ijya n'imiryango gusa yose ni hariya ntiharaheza gutunganywa neza ariko ni muri ruriya ruhande nyene nkuko murubona kandi urabona ko atari hato ni uruhande rwose uruhande rwose zarimo supermarket umuntu wese yaje guparkinga n'utaje guparkinga azoca azasume hano bambona ngaho hari imiryango myinshi hari imiryango myinshi cyane hariya n'imiryango hariho ubwiherero kubera nta nyubako itagira ubwiherero hariho ubwiherero bw'abakenyezi n'ubw'abashinga ntahe kujya nyene hasi no hasi na hano hejuru burahari kugira ngo isuku rikomeze biba isuku nyene mu gisagara cacu aha nawe aha rero ni hamwe nakubwira imigambi ya Compimex izobandaniriza nakubariye ko Compimex ari ikintu kinini cyane ntabwo umugambi ugarukira aha ariko n'umugambi uzobandanya nkuko rero ubibona dufite ikibanza kinini cyane cyo kubandanirizamwo iyo migambi nakubariye ni ahandi mushobora kugira salle de spectacle salle de spectacle ikakwira ahantu hose tukagira salle de spectacle tukagira restaurant urabona ko ari hanini ni hanini gose cyane sinzi ko cameraman ariko arabibona ino hose ni hanini gose nuko muriko muratubwira
salle de spectacle ni kimwe mu bintu abakora ibikorwa vabwege bamaze iminsi basaba ariko mwe mwacumvise mbega mu bayicizere kingana gute twitege ryari mbe yoyo murabona neza yuko abantu bakenerwa mu biteramo iki kibanza kizobakwira kugira ngo bashobore kuyikoresha neza gaye urabibona ko ari ahantu hanini cyane gose yego ni inyubako yamara kuhaja hazoba ari hanini gose kandi nibaza ko hazoshobora kwakira abatari bake rero ni projet ikomeje tuzogera tubahamagara ikindi gihe mwongere murabe byamaze kuja mu ngiro murayubase ni kibanza cyubatswe n'abarundi abajeneri b'abarundi yego abafundi b'abarundi cyane na entreprise y'abarundi abo bankeneye kumenya nimba atari banga inyubako inganuko yahaye akazi abenegihugu bangana gute ikiri kirubakwa yego n'abenegihugu benshi cyane n'ibihumbi by'abantu yego ibihumbi by'abantu kabisa ibihumbi by'abantu kuko kugira ngo ikintu nk'iki gihagarare urabona ko ari umugambi uba ukomeye cyane usaba n'abakozi benshi ari abantu benshi batinya kuzana ibintu bishasha mu gihugu kubera bacibwa intege abandi bakabwira ati nta musaruro wovamwo ariko mwe mwazanye ikintu gishasha mu gihugu niki kintu mubwira umuntu afise umugambi ariko afise ubwoba avuga ati ibi bintu mu Burundi nawe no ntibonshorera ibi bintu mu Burundi nibarabitahura mubabwira iki mwebwe mwatanguje no mugambi wa parking nziza nk'iyi gaye uko umbajije ikibazo ciza cyane yego tugendera mu mugambi kandi tukagendera mu mbono y'igihugu cacu yego nkuko mubizi nyanicubahira umukuru w'igihugu cacu hariho umugambi yatawunje w'imbono ya ibihumbi 2040 2060 yego natwe dukomeje muri uwo murongo nyene w'igihugu cacu w'amaproje y'igihugu cacu kugira ngo tugendere muri uwo murongo abarongozi bacu baba badushiriyeho kugira ngo duteze imbere igisagara cacu ndetse n'igihugu cacu guteza imbere birashoboka kandi mwana bitanguye kuko muri ko muhereza akazi abene igihugu guhera inzu yubakwa n'ubu biriko birabandanya ariko mba nkeneye kumenya mbega umurundi yicaye ahantu ariko ariyumvira ikintu gishasha nike cabarindishije namwe cyo tuma murinda na cyane ko kenshi na kenshi nkuko nabivuze abarundi uza wumva ngo nanaka ngo yarayivyiyumvire nk'ivyo ngo byaramunaniye ngo ubusubye amahera ni abantu ukoresha kwizera yego ariko ugashiramo n'ubwenge ukaba n'umuntu abona kure cyane yego rero abiyumviriye kino kintu n'abantu babona kure gose batabona ahanye igihugu aha tubona ariko bakibona kure gose yego muri ya mbono nyene reko ndakubarira aha mu 2060 ndazi ko hazoba hari ibindi nk'ibi byinshi igisagara cacu kimeze neza cyane muravyubatse ni ngaha mu gisagara ariko turavye ikibazo gyari c'amaparking mu gisagara ca Bujumbura turabona ko iyi nzu yonyine idashobora guhikemura mbega mugiye gukora iki kugira ngo mugwize ano maparking imodoka yurire mu kirere nk'uko mwaduhaye akarorero yego ni umugambi suyu gusa ariko turizera ko neza abashizeho kino kintu batiyumviriye aha gusa ariko hari n'ahandi muzogenda mubibona buhoro buhoro reka tubaze duhere hano tutera akama abarundi abanyabujumbura baze baparika imiduga yabo igisagara cacu kibe ciza kitarimwo ambuteyaje hanyuma nivyaba ngombwa Compimex ikabona ko bikenewe izokubaka n'iyindi uzohereza ishaka no kubananya gukora ibi ni wowe nyine ufise ingendesha ujuka parkinga ngaha office amahoro menshi mwe na ahantu mu bindi bihugu usanga babongeyemo ibintu byinshi bagize ama car wash n'ibindi mbega ku muntu yifuza kuza ngaha abika imodoka ku buryo yoyizana icafu yakayitahana isa neza mbega we mwaramwiyumviriye kuko mbona ahantu hari ibikoresho byinshi umuntu agiye gukenera muri kino kibanza yego cyane ico kintu twaraciyumviriye kubera ko nihoba ahantu haparika imiduga 300 ngo habure naho kuyitunganiriza ariko nkuko mwabibonye turacari mu haraha
ivyo tukiriko turashira mu ngiro Yego. nico kirimo ikibanza kirahari kinini yaco kogerezamo imiduga nubwo kitaratangura kiriko kirategurwa mu minsi iri imbere tuzobibashikiriza. Nijya mbere je nduza ama escalier niveau 5 sinduha amaguru nubuye buhinga mwakoresheje kugira ngo ano ma escalier ntabaruhishe nkuko twabikubariye burya abarundi baraciye ubwenge cyane kandi barazi ubuhinga hari igihe umuntu yokwibaza ngo ntibashoboye ariko barashoboye rero hano urashobora kuduga utarushe nabonye yuko kubera n'ibiro biriko birakubana byinshi hari ukuntu wahemaguritse tuduga hano nitwamanuka turaca muri ascenseur tugufunyiriza urugendo bamfunyiriza urugendo ababwiye ni jewe sisura kumanuka na escalier biruhisha nta birimo oya ndi kumanuka muri ascenseur cyane nyine iyi rero turabizi ko ascenseur ikenera umuyaga nkuba mbega ikibazo cy'umuyaga nkuba ngaha twe ngaho umuyaga nkuba birashika ukacika nk'abandi bose ariko dufise groupe electrogene niniya cane ica yaka automatiquement hakaguma habona aha rero tumanuke yego turagiye nta ascenseur biba bimeze gute ndakubwira ati biba bikomeye aha Are tumanuke tugiye muri ntuze ya kangahe ya mbere nuko mukanya muca mubona ingere biba bimeze aha rero twaba dushitse amahoro twaba turashitse wow dusubiye ahandi yego nuko mbagene kumenya abifuza kugira ama reservation bakavuga bati je imodoka yanje mvuye hanze nkeneye yuko nzokomara iparkinga muri ville ukwezi kose babarondera hehe cyangwa amashyirahamwe yifuza ko musenyera amakonto kabigenda gute nukuri ababikeneye n'ubu turamaze kubaronka abasiga imiduga yabo hano bakagenda hanze bakagaruka kuyitora rero barashika hano nyine ku cicaro ca Compimex barahatusanga tuheza tukabatunganiriza nuko ugwaruka nabonye ngakora ugwaruka rwinshi mu rubwiriki umujene wese afise indoto yo kuba no gukora cyane na cyane ko turi mu mbona kazoza umuhanurike twomuhanura gukora n'ingufu nyinshi yego kandi birashoboka yego birashoboka ikintu cyari gikenerwa madame Instinct tuzomagaza nibaza ko nka byose twabivuze cyo novuga no gusubira gutera kamo abarundi tukwijukira parking nkuko mubibona hajya hanze murabona yuko hari abantu baparitseho kandi dufise parking hano rero bisaba ko tuguma tubahimiriza rero twovuga ngo baze batugane bikira imiduga yabo neza akantu kandi tutavuze gaye nuko iyo umuntu ahejeje kuriha aca agenda hariya kuri sortie kajya katike bahejeje kugasikana nubwo atamusekirite yo bari hariya kuri barriere agakojeje ko barriere ica yugurura agaca yigira amahoro aca yigira amahoro nuko nuko rero tugoba dusodera ikiganiro ngaha iyi nayo tubonye vya bindi nyene iyi aha naho bimeze gute aha rero nkuko twahereye hariya niho mu bwinjiriro ariko hano naho niho umuntu asohokera yavuye kuri kese hariya yaba yatunganije kajya gatike kaba ari automatique aca kazana akagakoza ko ngaha ibariyeri cibona yuko yarishe kuko yatarishe ibariyeri ntiyuguruka ariko iyo yarishe agakoza ko bariyeri ca yiyugurura agaca yibandaniriza mu mirimo yiwe canke ari utaha kataha bantu b'Imana narabwiye ko ibintu biri automatize tuko tuja mu mbona kazoza 2020 ntibikunda ibintu bitari kwa kuri hano ndabashimire cyane madame Instinct ego nuko ndabwira ati twe twarabitanguye nawe haburi kugira ngo ubike imodoka mu kibanza ciza cizewe kandi ikingiwe kuri mikoresha isigaragara from recycle bla machine black uburundi ni bwiza abarundi ni beza 2020 uburundi ngiye gucifasha urabona ko arabitanguye we nawe uri gukora iki ndabwira ati bye bye chance la vista urawushira umushuro ushura none